ndiko ndaraba ingene mwabitwigishije, ingene bitomoye, n'ingene mwadukonvense yuko ata buryo bwo kwiba amajwi canke kwihenda buriho, nca nibaza none iyi lamentation itari mu Burundi gusa, iri mu bihugu cane cane vya Afrika vyose, yuko amatora yibwe. Mbega biba vyagenze gute ko nzi amategeko adatomoye mu Burundi gusa? Mbega ni insatisfaction y'abanyafrika, kutanyurwa kwabo, avidité du pouvoir, baca bavuga bati ko natsinzwe, amategeko ntiyubahirijwe, habaye ubusuma. Mbega ivyo bintu mwobidufashamwo gute nka twebwe abanyagihugu bato bato tutazi vyinshi? Interpretation mubiha niyihe? Mbega barira busema canke ni avidité de pouvoir ituma bavuga gutyo? Ikibazo ca nyuma sinzi uwo nogitumberezako ni ikibazo ca sekirite. Banyakubahwa, iyo muvuga mutubwira twebwe abanyagihugu, hariho amajambo atuma umuntu yohagarika umutima n'ayamuremesha, kuko ijambo rivuzwe n'umuvyeyi riragira impact ku bana cane. Nk'akarorero, iyo nyene icubahiro umukuru w'igihugu avuze ko yikanga ko Burundi bushobora gutegwa, abapsikologe ndibaza baruzuye hano muri psychology, naho ntayize umenga narumvise ko umwana ari mu nda aba affecte cane iyo umuvyeyi amwibungenza afise ubwoba. Bisobanurwa yuko iyo mwikanze, twebwe bato bato duca twikanga incuro ndwi. None ko mwikanga ko dushobora gutegwa kandi nta preve yo kubihinyuza iriho, ntayo mfise, mukaba muvyikanga muri abavyeyi bacu mu mwaka w'amatora, no kuvuga nca ndawita umwaka rouge, mufise indemeshanyo kimwoduha ko tuzotora dutekaniwe? Canke seni naho itajejwe umutekano mu gihugu, mutegekanya gute kugira ngo mwisuganye twebwe abene gihugu tuzotore umutima uri mu nda? Namye ndabajyamaliste y'imigambo ingena panze, nagira mbaze mbega mwisunze iki ko hatangura hose CNDD? Est-ce que ni par ordre alphabétique ni canke par ordre de force de puissance? Malengo Business niyo mizero y'abarundi bose bakeneye kugura ibikoresho byose bikoresha umuyagankuba. Wifuza ama ordinateur, ama écran plat, ama television agezweho n'ibindi nk'amakinga, projecteur, ama bafe, ama tapi, eka n'ibindi mukenera byose mu buzima bwanyu busanzwe bwa misi yose. Cyangwa mukeneye umufundi y'ibinuje iyo bakorera ivyononekaye muhira iwanyu. Byose twakure kuri 68 tubatubikire. Malengo Business niwo muco wize ku barundi bose. Ikibazo rero gikunda kuza mu bijanye n'amatora n'ibintu bijyanye n'umutekano byavuye mu matora, havugwa byinshi. Rimwe na zirya mpapuro mwatweretse ngo yageze kuzikura hajya muzijana aho zitegerezwa kuja, ngo usanga ziherekezwa n'abantu batazwi, bigatera urwamo. Rimwe abandi bavuga ngo hari abazikoze ngo bandika ibindi, hari n'igihe usanga hari ababura mu bashira ku imikono, cyane cyane ko ariho n'imigambwe igura rimwe n'abamandatere, kubera n'ababa bagiye usanga atarabaye bagiye guca amahera. Ico kibazo muragifitiye umuti kugira tuvuge tuti abo bose bashyize ku mukono, abaserukiye umugambwe, abaserukiye abigenga, kugira abantu kandi no mu kugenda kubikura ku masantre de vote, ku babiro de vote yo bijya hose, nta muntu yagiye arabitobanga ngo ashiremo ibindi bintu bitategetswa kujamo, kugira dukure urwamo mu bantu baba bibaza yuko amatora yibwe n'imbere yuko aba.
ikibazo kigira gatatu n'ibijyanye n'amategeko mukoresha musanga akwiye kumenga ibwirizwa shingiro mu ngingo ya gatanu bivuga ko amategeko amabwiriza yose ategerezwa gushirwa mu Kirundi. Kabona rero amabwirizwa menshi hajya amuriko murakoresha ari mu rurimi rw'igifaransa, mbere nongere ko najya ama FD n'ibiki byose bifasha amatora na y'abarundi na y'abafaransa ntagahatse mubona mfashe mu gihe umuntu ari umugambe kanaka canke utwara umugambwe ari avuze amajambo message canke discours ibiba amacakubiri afate ku bwoko ku ntacyo kuri politike canke umunywanyi w'umugambwe kanaka avuzwe indirimbo bakazibyina ziba amacakubiri cyangwa ziteranya abene igihugu ntabwo mu gufasha mutubwira ukuntu hanwa bitegura impano uko rimeze. Murakoze. Cyo cya mbere hari igihe dukunda kubona mu gihe by'amatora abantu usanga bakoresha amakarangamuntu atariyo ya fraude. Uwo muntu afashwe ahanwa gute? Iki naco nyakose Perezida wa Seni ngo bacemereza ko nakabazo ka nyuma narakurikiranye kandi uyo kivuga kandi ndabashimiye cyane igihe mwagirisha inama abanyepolitiki. Hari ikintu wahanuye ngo nsa nkubaza akabazo gato nka contribution uvuga ati bwiza dufise no munsi hari abanabikurikiranye cyane ku ma media ngo ntibibaze ko tarashobora guhinduka. Uratanze akarori kurishura aho wishura no wagisubiriyemo. Hariho imigwi y'abarundi idaserukiwe mu byo mwatwigishije, sinzi wabyigishije ntaco murunganirana. Numvise yuko ikigwa ni cyiza cyane, nagishimiye information. Mumvise yuko mwavuze yuko hajya amatora mu gutangura hajya umukuru wa Seni amenyesheje ibyavuye amatora, hajya iri process electoral bitanguye. Twagomba dusabe uko muri amatora nko muri Eshotogera agomba sabe nka Seni mweje gutanga raporo amatora turimo yatwamaze kuyatangura bikunda amategeko muri yayandi muga muhejeje amatora nkaya 2025 cyangwa 2027 taheze mukuru w'igihugu muce mu proposa ko aba reforme ya constitution kwisunze tubone i constitution yacu nk'abahinga muri Seni ari habi ikumira mu karorero amategeko généralisé droit international. Muri droit international baravuga des caractéristiques umuntu ashaka ubwene gihugu. Umuntu ashaka ubwene gihugu si origine de naissance ou bien lié de naissance ou l'origine de son père et l'origine de sa mère. Muga mu Burundi tuvuze abantu baje mu namashika amateka abatutsi cyangwa abahutu umva bavuga ngo so wawe no mu musika bibi guso ngo umuhutu kubera so wawe ukaba umututsi kubera so wawe. None ko papa wawe ari umututsi ce mama ari umututsi badasangiye ubwoko, muri ico gihe uri iki? Mu gihe le droit international stipule que l'enfant a le droit de la nationalité sur base de l'origine de son père et de sa mère et de naissance. Ako nyene hari abandi bariko baronka décret baronka nationalité par décret. Ivyo biremewe n'amategeko. Muri ico gihe ntiwumva yuko bikenewe ko bagura constitution mugaje we ivyamoko muri yacu tuvyemera ko twayibayemo uko ndacari muto nta kundi mugabo byo kwizera kuvamwo mugabo bibe bigumyemo muri propose bagure kuri bose ntihabe une constitution qui fait la discrimination des parties prenantes warundi bitarwanya. Ariko mbaza nimba atari banga mbega budget y'amatora ya 2020 yangana gute uno munsi ya 2025 yoba ingana gute? Akabazo ka kabiri ndakerekeze komiseri Nyandwi fatiye ku matora ya 2010 amatora aheze amaradiyo twakoze synergie nkuko mwabivuze no muri cycle electoral birimo haciye haduka ibintu bavuga mu amatora yibwe mu n'abamenyesha makuru bafashije mu kugira ngo yibwe haca havukamo n'ikintu bita ikibiri. Nagomba mbanze mbega iyo abantu bavuga ko amatora yibwe kandi atavyemeza bafise nta bihano bitegekanijwe kugira bareke kwambika ibara abateguye amatora n'abayakozemo. Namwe ndabajya amaliste y'imigambo ingena panze
nagira mbaze mbega mwisunze iki ko hatangura hose CNDD est-ce que ni par ordre alphabétique ni cyangwa par ordre de force de puissance? Nanje niyumviriye ati hariho umuntu yitwa Bashinze Jean ariko yitoza mu ikomini imwe yo muri Burunga. Murazi ko seni zacu sisemi umugwi ikarangamuntu kubisanzwe bavuga ko ziri protege rwose kandi ziri fiable cyane. Uwo muntu kubera ko amaze igihe kinini mu gisagara ca Bujumbura ugasanga afise kandi karangamuntu n'ibindi mpapuro yitwa Bashinze Jean agaca karataza hose ashobora kuronka hose canke akaronka hamwe ni wa wundi nyene mugabo amazina arengeranye bishoboka kudashobora no kumwitandivya. Mbega muri ico gihe amenyekanye inyuma y'amatora muzokoresha inkuru avuga ko baca bamukora ku rutonde baca bamuhitisha mwatore hamwe canke sinzi. Umvuga mwatweretse ko ari formulaire ati hose twabonye hatangura CNDD-FDD ati none ati mubona yagenje gute kugira ngo ati ni parole alphabétique ni bon cyo nibaza yuko bigo ko kimenya ntacyo bitwaye ariko ni ukuvuga ko uko babonye bitonze nicyo twumvikanye n'abanyamujyi ni ukuvuga abanyamigambwe twarakoranye muri iyo nama rero turavuga na principe tuzokorerako hama iyo principe tuyikoreye ko urutonde rwabaye rurya kandi rwarabaye valide n'abanyamigambwe bose. Ni ukuvuga twakoresheje taux de couverture nico bose twumvikanye. Amategeko n'amabwirizwa menshi ari mu Gifaransa kandi ingingo ya 5 y'ibwirizwa shingiro ivuga ko amategeko ashirwa mu Kirundi. Ego nivyo biranditse kandi kenshi baragerageza kubikurikiza bagashira amabwirizwa n'amategeko mu Kirundi, ariko ntituragera kurugeraho biba ico no kwita systematique. Hari ibwirizwa rimwe canke irindi usanga sinzi ko kuba ari nko kwihuta canke inama nshinga amateka na nkenguza amateka baba les services zijejwe traduction zo muri SNL zitaba zigira rimwe na zigira kuri ritimi imwe n'izo nzego, ariko ndazi neza yuko iyo itegeko rigiye mu nama nshinga amateka canke nkenguza amateka ngira ngo hajya ndabona Anise yarabaye muri izo nzego, honorable Anise hahora haza deux versions, ariko birashika ugasanga kubera ukwihuta le caractère urgent y'itegeko les deux versions ntiziziye rimwe, ariko ni icifuzo ciza kandi kenshi amategeko nka menshi barayashira mu Kirundi. Ati amatora yibwe atavyemeza ati nta bihano vyotangwa. Nariko ndaraba ngaha muri iki gitabo nababwiye les infractions bita antérieures aux élections na les infractions concomitantes n'izindi infractions ziba post électorale. Ndiko ndaraba uriko uraraba neza ico kintu ntaco bashizemo cyabo bantu bavuga ngo amatora yibwe, ariko ntihagire uwihenda ikitavuzwe ngaha kica kurondererwa muri code penal kuko ni general. Ntihagire umuntu rero kwihenda ngo woza gukora ikintu ngo muri iyi code nta cagiyemwo ngo igihugu nico gufata ngo kiguhane. Yahe ibintu bita les propos séditieux, ibintu bita incitation à la violence, ibyo byose bakoresheje le code penal bashaka gukurikiranwa, ariko kubera climat ibi caracteriza amatora hari igihe inzego z'igihugu zivuga ziti ntitwokongera violence mu yindi bakapeza umuntu barashaka gukurikirana mugabo bagaca bakoreka ukitahira kugira ngo ntibashire de l'huile sur le feu. Ibyo barashaka kubireka bakabona ko hariho inopportunité de poursuite
pour un climat apaisé kugira ngo babandanye bahwamika ibintu mugabo biyangaye nta ukabandanye nta kibuza ko umuntu afatwa agafungwa. Amatora asaba uburyo butari buke n'amamiliyari n'amamiliyari ico gihano naco nagendanye mu gutwi ndakoresha l'honnêteté intellectuelle rero exige yuko mwaba mbabona amamiliyari ijana canke 40. Je t'invite aho ndakwereka piste de réponse aho uza gusanga inyishu authentique pour 2020. Seni yarashikirije rapport général ya processus électoral yose hariho parti yitwa le budget des élections urayasangamo en chiffre exact ico ni cyambere hanyuma pour 2025 naho nk'uko twari bashikirije n'abandi amatora n'ay'igihugu dukoresha n'amafaranga y'igihugu le budget dukoresha tuyihabwa n'igihugu. Igihugu naco kirafise ingene cegeranya uburyo gikoresha mu mwaka runaka, c'est à travers la loi des finances. Naho nyene naho tereshaje ubunyene loi des finances y'uwo mwaka harimo parti ya Seni yavuze ya fraude sur la carte d'identité. Monsieur le Président yamaze gucishura ko ariko umuntu yekopa d'une bifure iyo ni sanction administrative ifatwa na Seni canke na Sepi hanyuma mugabo arakurikiranwa no ku rwego rw'ubutungane kuko hari n'icaha ca faux usage de faux kanatsinda n'ingingo bihana ivuga iti sans préjudice des dispositions de l'article 224. Le 224 nayo ivuga ibintu vy'ibihano vy'ivyaha. Urumva rero baramufuta kuri liste bakongera bakamukurikirana arakezi kamukurikirana agacibwa urubanza. Tugerageza gushiraho izo instruments zose zishoboka bishobora gufasha byose kugira ngo habe transparence mu matora. Dufatiye kwaya maforomere twaberetse biraboneka yuko bitoroshe na gatoya yuko kugira ushobora kwiba amajwi. Rero nk'uko perezida yabivuze ibijyanye n'amatora ni evenement usanga nyine ni evenement idasanzwe abantu benshi baba bayiteze ibintu biriya ku buryo bw'uko baca mu nzira zose kugira ngo n'uwo yananiwe kugira yerekane yuko yerekane ko atananiwe kandi vyibonekeza mu vyegeranyo byose biba vyatanzwe. Rero wanavuze uti si ngaha mu Burundi gusa turavye muri Afrika hirya no hino ati baravuga yuko hose henshi habaye amatora baravuga yuko biyibwe amatora yibwe ati nta na rimwe amatora ahera ngo habure uvuga yuko amatora yibwe. Si muri Afrika gusa ngira ngo mwaragiye murakurikirana no muri za Amerika mwarumvise ko hari igihe bavuga ngo Putin ngo yafashije kugira ngo Hillary Clinton ngo kugira atsindwe ngo iri amatora yibwe. Vyumvikana rero ko iki kintu kijanye n'amatora biragoye ku muntu kugira ngo ashobore kuvuga ati aba bahiganwa bazokwikomporota gutya. Twebwe nk'uko babivuze tugerageza kubandanya dutanga inyigisho kugira ngo uwutsinzwe yumve yuko haburana babiri hagatsinda umwe. Nibyo kenshi ntivyoroshe kwakira kurushwa, hari igihe usanga bitoroshe mugabo twari dukwiye nyene kubandanya twiga dutahura yuko
inyuma y'amatora ubuzima burabandanye